ibyo twumvikanye mu byo rero bumvikanye n'igihugu cya Kongo hari uko leta ya Kongo ikuraho umugwi FDLR bavuga ko ari abantu bakoze genocide mu Rwanda bahungira muri Kongo babita intera hamwe urazi ko ngaha bavuga ko abantu bacungera ngo president ngo ni intera hamwe urazi ko ari byo bintu bavuga urumva mugabo je ndiyumvira none gashahu abantu gwanije imyaka irenga 30 nimba bari kugwana n'umuntu afise mu matrani kombe canke veni kombe uyu muntu wonyara cabasha kugwana message hari nuko abana babo bantu ari bari kubaragwa mu mporero ivyo base wabo bakoze na cyane cyane muga ugerageje kuvyumva nta bantu baba waragwanije imyaka 30 baba bagihari sivyo rero nico hari yuko leta ya Kongo ibakuriraho abo bantu ego hama nabo bagaca bakuraho igisirikare cyabo ego bakagisubiza mu Rwanda sivyo ivyo rero birashobora kuba kubera ko ntaho harira n'umuganza sivyo kandi Tshisekedi urazi ko yabatsinze kidiplomasi Tshisekedi yatsinze kidiplomasi ko yaravuze ati mugabo mwandugikiye ngaha hanya za kumvuruga kubera ikinoni tutodiringa hagati ya sivyo uwo mugambi rero umuzungu ashobora kuba yarawumvise maze kumva rero bikaba ngombwa ko wawukurikiza na cyane cyane nico gituma rero byo ministre Olivier Nduhungirehe wo mu Rwanda yashikirije u Rwanda nta nasukwe nta ndege y'intambara rufise mugo kungira zuzuranye urumva uraziya ngwano ajya amadrone yo muri wumva ngo Ukraine Uburusiya bwarungitse ngo drone amajana ngaha muri Kongo ziriyo ko urumva bafise ukuntu bari ko baraforma igisirikare cabo gushasha urumva bafashe abari barabinjiranye babashira pembeni bakora ikintu gishasha urumva no kuvuga iki ubunya Kongo iri kumwe na Wazalendo FARDC iri kumwe na Wazalendo na n'igisirikare cy'u Burundi bari capable yo kwirukana bajya abantu bose bari muri Kongo keso y'umwanya n'umwe tuvugana dukora kino kiganiro Bukavu niba atakuriyo systeme ngo bakureho hakirikare Bukavu nayo nyine igira asubira mu ntuzenye akaroro none kubera iki bagwa bavuga ngo Republique Kivu ngo tuguma tugire ngo ikindi gihugu cyitwa Republique Kivu none birakunda wowe ugire Republika Kivu wagutumye bosi wawe atarashira kwako ntigikunda bosi wawe wenyine areka kugira ati va hajya ahantu nico gituma ndakubwiye Hello guys, mameze neza Sony Lincoln alu d'habitude n'umufseri gwamenye musumeno maso yinyana so guys murazi yuko twama tubafise ku mutima twama tubakunda gose eka tubaze twakire Liam Promoter imbere ya byose imbere yuko dutangura tubaze tumwakire welcome Liam Promoter yes turamuje cyane mubwo musi mudukurikirana bari ku mpande zine zisi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye Yo, today is another day, another blessing, another beautiful day. Nibaza ko mumeze neza cyane, nibaza ko mwagize umusi mwiza cyane. Twebwe turi tumeze neza turashima Imana, akavura kako karagwa, kagira kagwe. Sivyo? Nibaza ko ibintu ari sawa cyane. Harabatameze neza badukurikirana bameze nabi cyane haru. Nabonye ntitwobibagira. Ico cyo. Tegerezwa kubabwira ati misuhuko. Utameze neza bandanya mera neza. Twongira tunaramutse abantu muri groupe. Abantu bacu turakunda cyane ubona ukuntu bafise organisation urabona ukuntu bafise organisation jewe ahubwo abantu muri groupe vraiment ndabakunda sana nabakunze bose mwe biteye ubwoba abantu babashinga naye cyane buba abantu babashinga naye vraiment nabantu ibintu byose byama ku murongo kandi turabaramukije cyane rwose cyane Rwanda y'udusupportinga sinavuga mwese ngo ndabaheze muri benshi ariko mumenye ko ndabafise ku mutima vraiment hajya ndababona mudusupportinge mwe mudukurikirana muduha amakuru agezweho ntabwo tubikorera ko hama twidusaba imbabazi yaru ntituriko turabaha amakuru cyane cyane ku murindi nkuko twahorako bivanye nuko Regidezo hari kibazo irikyo irakemura cerekeye itangwa ry'umuyaga nkuba noneho nitangazo bararibonye bakora avuga yuko bigira bitungane nkejo canke igeje bizoba byatungane bizoba bimeze neza tuja no mu vyunguka tuje no mu vyunguka ni muri UNESCO ni kwa kundi nyene no gutwarayo imitahe
Yeah. 12,000 gusa umaze kuba umunyamitahe utangura kugira uturusho dutandukanye ku bisanzwe birangurirwa muri Unaskoki Yeah. harimo no guhabwa akazi ku buntu ego uhabwa akazi ku buntu my friend urumva ko kanarako akabijya Yeah. hama ikindi naco bahamagarira abarundi bose kurima igiterwa c'ikibonobono ababishoboye abatabishoboye nabo n'imiburiburi munime ibiti bitatu gusa kugira ngo dushike mu mbona kazozo tumezereza cyane ikibonobono ari igiterwa njabuka amazi tuca twongera tubabwira ko ku mugwa building company system nayo indi nyene mugabo urabandanya kwa kundi no kubandanya muyitura kugira ngo ishobore kubatunganiriza mu bintu vy'inyubako ni societe yaje kugira ngo itunganirize abantu bifuza kubaka tunashimira abantu turi en contact cyangwa bamaze gutahura umugambi turakunda cyane muri abantu b'abagabo cyane na cyane yeah. So Liam Promoter reka rero tuje mu kiganiro nyezina c'uyu munsi Liam Promoter igisirikare cy'u Rwanda bavuga yuko coba kigira kive muri Congo est-ce que ivyo bintu wo bidusangurira gute ya igisirikare cy'u Rwanda biravugwa ko kigomba kive mu gihugu kibanye ca Congo ibintu bimeze gute ego aya makuru zishobora kuyemeza ijana kwijana kubera ko muraze neza ko ibintu je u Rwanda burya ruvuza simba ndabifata ko biri seriye ego baravuze ko biri seriye kubera ko muramaze kubona ama propaganda bamaze iminsi bakora na cyane cyane ikibuga c'indege cafashwe hari abasirikare b'u Burundi bagize ne baturutse bari kwiga ivy'igisirikare hanze mama Uvira irajwe irafashwe urumva ni ibintu bavuga ariko vy'ukuri ukabona neza kari kinyuma sivyo bo sinzi ko kuba ruguhuma amaso abantu canka makungu bivanye n'intambara mu gihugu ca Congo I don't know we ndashobora kuvuga ko iki kintu ndashobora kukivuga mu mice ibiri ikugwa ry'igisirikare cy'u Rwanda muri Congo canke kugumayo ndabisigura mu mice ibiri kuvayo canke kugumayo mvuze kuvayo barashobora kuvayo sero n'igitutu c'amakungu kubo baremerewe kuko murazi ko mu masezerano yabereye Washington harimo yuko igisirikare cy'u Rwanda kivayo ego sivyo na Tshisekedi yavuga ati none kubera iki twasezeranya amasezerano yo kubateza kuva mu gihugu ca Congo ariko Jiska Mena badashaka kuvayo ngorane iri hehe rero cangaruka muri vya bindi umuzungu sikijuju kandi umuzungu akora ibintu bukebuke arakoresha ico bita marubinga akavuga ati bino bintu nibiki urumva wewe araba hari inyungu sivyo naravuze ko M23 ishobora kuba yaracitse ingufu kandi ntiyacitse ingufu nivyo ikaguma yizeza abanyamerika ko ibintu izobishira mu buryo ikaguma isaba kongerwa ikiringo muze kongerwa ikiringo kongerwa imisi y'intambara sivyo urabona ko no mu minsi yaheze bagerageje no kwinjiza igisirikare gishasha bijya n'ibintu bimwe systeme kugira ngo umunyamerika abone ati babantu bari ku kivi ihagereka n'amafaranga yo kwinjiza kijya gisirikare hajya baradebrotse yaraje igarabwira ati dukeneye inko dukeneye impuzu za gisirikare dukeneye n'umushahara wo guhemba bajya abantu none nibande bayatanga sibajya nyene mugurabona ko bace bifatira abanyagihugu badanaza itomati abamafiti yinda bakwe mu mabutike bagize nturumva abari bo batwarayo baca babatwarayo hariya bisigura ko inoti bagize ntaje usanga barikatishije sivyo mugurabona ko ibintu biri kubera mu ninzibira imasisi barungu hariye sivyo urabona neza ko bajya abantu binjiye bamwe bariko barishikana muganiro bishitse twaravuga ko amaze kushikana abarenga amajana 750 ejo hishikanye abantu abasirikare 30 ba M23 no kuvuga ko aho ntukorashamwe bamaze kugira ku rugamba no kuvuga ko strategy zose bakoresheje canke bahendesheje abazungu zisa nizanse rero igisigaye rero nuko goca uvayo nabonye mu makuru Scovia hari interview yamukoresheje amubaza ati biravugwa ko mugomba muve mu gihugu ca Congo bimeze gute yavuze ati ntibivugwa ahubwo tugiye kuvyemeza tuko dushira mu ngiro tugomba gukurikiza gushira mu ngiro ibyo twumvikanye mu byo rero bumvikanye n'igihugu ca Congo hari uko
leta ya Kongo ikuraho umugwi FDLR. FDLR bavuga ko ari abantu bakoze genocide mu Rwanda bahungira muri Kongo babita intera hamwe. Urazi ko ngaha bavuga ko abantu bacungera ngo president ngo ni intera hamwe. Urazi ko ari byo bintu bavuga urumva. Mugabo je ndiyumvira none gashahu abantu gwanije imyaka irenga 30 nimba bari kugwana n'umuntu afise mu matrani kombe canke venikombe uyu muntu wonye aracabasha kugwana. Message hari nuko abana babo bantu ari bari kubaragwa mu mporero y'ivyo base wabo bakoze na cyane cyane ugerageje kuvyumva nta bantu baba waragwanije imyaka 30 baba bagihari. Sivyo? Rero nico hari yuko leta ya Kongo ibakuriraho abo bantu yego hama nabo bagaca bakuraho igisirikare cyabo yego bakagisubiza mu Rwanda. Sivyo? Ivyo rero birashobora kuba kubera ko ntaho hari n'umuganza. Sivyo? Kandi Tshisekedi urazi ko yabatsinze kidiplomasi. Tshisekedi yazize kidiplomasi kuko aravuga ati mugabo aba mugabo mwandugikiye ngaha anyaza kumvuruga kubera ikinone tutodiringa gati ya. Sivyo? Uwo mugambi rero umuzungu ashobora kuba yarawumvise maze kumva rero bikaba ngombwa ko wawukurikiza na cyane cyane. Nico gituma rero byo ministre Olivier Nduhungirehe wo mu Rwanda yashikirije aha nta kinyuma kirimo two tuvuga ivyo yavutse. Bategeza gushira mu ngiro ivyo wemeye neza cyane kandi nta mugabo yihindukiza mu ijambo. Nta mugabo yihindukiza mu ijambo ye ntaba ari umugabo. Wihindukije mu ijambo uri umugabo bashi bagukubitse igiti. Rero bisigura ko barashobora kuvayo vuba. Edayiri sigisabo n'itegeko bateza kuvayo kubera ko usobuja turazi ko abantu bakorera. Sivyo? None nyimba umuntu ukorera kubwiye ati yewe mugabo bino bintu bihebe umukorera ushugenda. Yego. Ikindi cya kabiri naho ndavugana ntibashobora kuvayo. Ndashaka kuvayo kubera ko twanye tubivuga kuva kera kandi n'ibintu biboneka. Burya Kongo iri mu bintu bifashije cyane u Rwanda. Amabuye y'agaciro ya Kongo yego ari mu bintu byubatse u Rwanda. Abanyarwanda benshi barakurikirana kino kigani barakorana runo rubuga baze kuduhinyutsa. Sivyo? Kubera ko u Rwanda rwarigeze kuba igihugu ca mbere giproduiza inzahabu ku isi yose. Ariko mu Rwanda ntaho bimbe inzahabu. Sivyo? Yego. Zose ziva he? Ziva muri Kongo. Yego. None gashahu haje bavuga ngo umuhini mucacu utera amabavu. Abanyarwanda baraza kwemera ko bagira mu mabavu. Question mark. Canke baragumayo. Atavyo bigeze bamenyera. Barashobora kugumayo bivanye nuko ubuzima bushasha badashobora kumenyera kubera ko bavuye muri Kongo. Hari ibintu byinshi mu Rwanda byo kononekara. Twaravuze ko gisirikare cyohura n'ingorane ntigihembwe. Abakozi ba leta ntibohembwa kubera ko mu Rwanda ntihimbuka. Mu Rwanda ntibarima ngo bimbure nkuko kwa mu Burundi. Urumva ushobora kwiterera ibiti bingahe vy'ibigori ngaho ukitera ibigori bingahe ukimbura ukaca ibigori ukose ukirira mu Rwanda ivyo biba. Rero no kuvuga ko cyo bari kibazo gikomeye. Urumva? Ikindi kintu naco gishobora kuvuga ko cyo tuma batavayo. Urabona ko M23 haravutse za RCD, CNDP, haravuka izi za M23. Urumva? Igisigara cy'u Rwanda gishobora kuvayo hakaca haza ikindi kintu. Urabona ko twigwana amasezerano ari karabera ya Doha, Washington, urabona ko M23 twigwane hataho atahibarizwa ntibirimwe byo biganira. Yego. Nukuvuga twigwaneho nawe urazi kirike korana mu mwanya na M23. Nukuvuga twigwaneho nayo irashobora kucivuga ati aterega twebwe turabakongomane twatswe cyari twanyazwe uburenganzira bwacu. Yego. Turatanguje natwe urugamba ku giti cacu. Yego. Jya twigwaneho. M23 ikacongera ikasubira muri twigwaneho. Kugira bagire impamvu yo kuguma muri Kongo. Umba ikinjirana muri twigwaneho. Arundi Rwanda nyene gwinjiye muri Kongo ari kuruciye muri twigwaneho. Yego. Twigwaneho nta ibyo byo bigane ntaco bibabwiye. Sivyo? Rero nibaza ko kuva muri Kongo ari ikintu kigoye. Ari ikintu kigoye. Rwanda. Sivyo? Ikindi kintu rero mbona nubwo bogumayo tazoborohera uko burya abakongomani bamaze kwifatira ibintu byabo mu minwe.
cyane cyane urumva Yego. yego ashobora kugumayo ariko inkurikizi ntizizobura mhm inkurikizi ntizizobura kubera ko umukongomani yararakaye ubu ya urabonye amatoni n'amatoni aguma yinjira y'ibigwanisho ya zasukoye hariye ibigwanisho kabisa bya bindi kabisa bya bigwanisho uvuga ati ego urumva u Rwanda nta nasuko nta ndege y'intambara rufise mugo kungira zuzuranye ya urumva urazi ngwano ajya amadrone yo muri wumva ngo Ukraine Uburusiya bwarungitse ngo drone amajana ngahe muri Kongo ziriyo kwe urumva bafise ukuntu bariko baraforma igisirikare cabo gushasha urumva bafashe abari barabinjiranye babashira pembeni bakora ikintu gishasha urumva ya no kuvuga iki ubunya Kongo iri kumwe na Wazalendo FARDC iri kumwe na Wazalendo na n'igisirikare cy'u Burundi bari capable yo kwirukana bajya abantu bose bari muri Kongo keso y'umwanya n'umwanya tuvugana dukora kino kiganiro bukavu niba takuriyo systeme ngo bakureho hakiri kare ukavu nawe nyine igira subira mu ntuzenye akarore none kubera iki baguma bavuga ngo Republique Kivu ngo tuguma tugire ngo ikindi gihugu cyitwa Republique Kivu none birakunda wowe ugire Republique Kivu wagutumye bosi wawe atarashira kwako ntigikunda bose wawe nyine areka kugira ati bahajya ahantu nico gituma ndakubwiye M23 je sinzi nk'abantu bagwa bashigikira ngo M23 ngo ni sawa ariko ibintu tuvuga M23 byaraheze ibyayo urumva M23 mu ntango yarishigikiwe n'umuzungu ego ariko ubunya bivanye n'ibintu bariko barabona byarahagaze je nama mvuga agapfindo ni Uvira ubu wanashima Uvira bigira gusupportinga nzibira hariya hehe Uvira barigire Wazalendo barigire hariya gutanga ramforo bisara ko Uvira ubunya ni free nkanagakacira intambara bayubonera muri filime ego urumva so rero nuko bimeze reka turindire hajya umwanya nico hajya umucamanza igihe n'umucamanza igihe n'umucamanza urarindira ukaraba ibintu bitera bija ariko ndazi ko abakongomane vuba bwangu umutekano barawusubirana neza gose barawusubirana kandi nibaza ko iyi nibaza ko yo bari niyo ntambara ya mbere ije mu zabaye iteye ubwoba neza gose kurabona abantu baguma bapfirayo bapfa hariya rero hageze M23 yaho inzira karengane irasa none kuvuga bayomoye muri nzibira ahantu hose igeze igenda irasa abanyagihugu ikiturira amazu basigaye bakora nk'ibyihebye nyene sonde criminel nibajya ntubazi sonde criminel ahantu bashitse nibo musazwe nivyo batoreje bajya bagabo ibintu byari ibyo reka turindire so DM promoter reka ndagushimire cyane nukuri namaravuze toujours ati ubutanyurwa abatanyuzwe uwanyuzwe abayanyuzwe tuzobana dukoranya bujya ko kano kaza ata muntu numwe yakadutumye na cyane kandi ni ngombwa ngo dukorere igihugu kubera ko no gihugu je nasanze kino gihugu ikeneye generation nshasha yabatwebwe boya generation za kera hari ibintu zaduhishije generation z'ubu urabona ukuntu zahagurutse zirakeneye impinduka muri Afrika hose zirakeneye impinduka niyo mpamvu ubusi bwa Burundi bwa kera neza ko uriko bitahura ubusi bwa Burundi bwa kera ubu no Burundi bushasha ushobora kubona abana b'igihugu bahagurutse bakiha ijambo ubu twarihaye ijambo ndabesha none twarihaye ijambo niyo mpamvu ubunya nta hantu na hamwe umwansi yomenera kandi bino bintu dukoroteza kubishigikira nyimbura umurundi ukuri neza gose ubishigikire kubera ko iki gihugu my friend turagisangiye iki gihugu twakirajwe n'abasogokuruza unyanka kuvyo ndiko ndavuga canke ureka nta kindi gihugu uzoronka nk'u Burundi c'est pourquoi utegerezwa kunsupportinga kuvyo mba ndiko ndakora ukanshigikira niko biba biri so reka tubashimire cyane dushimire n'ababandanya badushigikira reka tubashimire gose tubashimire cyane kandi mumenye yuko muri ku mutima cyo bita ku muhati turabakunda cyane gose kandi ciao